Bombo Clat na de twongeye kwigarukira nanone ni kuri Black Entertainer, aho muri hose ndabahaye ikaze nongera ndabaramutsa ndanabifuriza n'umwaka mushasha bantu bacu. Nkakwibutsa utarakora subscribe ko kora subscribe, gakora like, comment hamwe na share. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taisi the Winner nk'ibisanzwe. Uno munsi inkuru ndakuzaniye niyo muririmbyi bita Element, kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda, akaba no mu producer benshi muramuzi kuri Ele. Iyo niyo tuje kuganira ko today, nkaba ndaguhaye ikaze. Nkaba nongeye kuguha ikaze nanone mu kiganiro tugiye kubana ko uno munsi. Ati none ikiganiro cy'uno munsi kivuga ibiki? Nari nababwiye ko tuza kuvuga ku muririmbyi Element Ele kuva hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ati none tumuvuga ko iki? Element yongeye guca agahigo muri Afrima Awards, aho rino higanwa ryatunganijwe ku nshuro yaryo igera ku nshuro y'icenda hariya muri Lagos muri Nigeria. Ati none vyagenze gute? Umuririmbyi Element Ele yatumiwe mw'iryo higanwa nk'uko abandi bose babaye nominated. Nk'uko mwibuka mu Burundi Satubi yabaye nominated, Element mu Rwanda akaba nominated ku ruhande rwa producer na hamwe na Bruce Melody ku ruhande rw'ubuhanzi. Ariko ikiryoshe nuko Element atari ku ruhande rwa producer gusa, yari ku ruhande rw'ubuhanzi ndetse no ku ruhande rwa production. Mu nyuma rero aza guhangana nk'uko abandi bose babikora, ariko aza gukora ibitangaza canke aza gukora ibintu bikomeye ata wundi muntu numwe wo muri East Africa yari bwabikore, aho yashoboye gutahana igikombe ca Afrima Award nk'umuproducer wa mbere muri Afrika yose. Ati none yari ahanganye n'abandi, yarahanganye n'ivyamamare vyinshi bigiye bitandukanye, abaproducer bakomeye Tanzania, Nigeria, South Africa, henshi yagiye hatandukanye aho bari babaye nominated, kandi ubona ko bari abaproducer bakomeye. Ariko uno muhungu aza kubata hasi bose, aba producer wa mbere w'umwaka muri Afrima Award 2026, aho yashoboye gukora amateka ubona ko bishimishije kandi ari vyiza. Nkwibutsa ko ataragiye mw'iryo higanwa ubwa mbere, ahubwo yigeze kujayo, ariko mu nyuma ntibyaza kugenda neza muri 2025. Ariko ubu ngubu yongeye kujayo nanoneho atahana intsinzi, yereka abanyarwanda canke yereka isi yose canke Afrika ko ari umuproducer wa mbere w'umwaka 2026. Mwite Element kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubona abantu bose bari basigaye bamukunda, aho ubona banamwifuza kuko afise impano idakomeye. Ni umuhungu ubona nyene ibintu vyiwe abitwaramwo gake gake, atakwirukanza. Mugabo iyo agukoreye igikorwa ukavaho wishimye. Mwite Element Ele kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaraye akoze amateka menshi kandi yaryoheye n'abantu bose bakunda umuziki wiwe muri rusange. Ati none kugira aryohera abantu vyagenze gute? Ubundi yari yasohokanye canke yari yatanze indirimbo bise Tombe, nibaza ko muyizi, niyo yariko arahiganishwa, rero bituma atahukana ikibanza ca mbere muri Afrima Award
aho ubona yarahanganye n'ibihangange byinshi ariko agashobora gutsindira iyo award mwite Element ele, aho ubona afise n'ibihangano bitari byinshi kuri YouTube yiwe, aho ubona ino game atayijemwo kera cyane nk'abandi, ariko uno munsi akaba ari umwe mu ba producer bishimiwe muri Afrika. Rero nkakwibutsa ati ikiganiro twari tubafitiye ko kigarukiye ngaha. Wewe rero waruduteza amatwi, make sure ko wakoze subscribe, wakoze like, comment na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari, umuryango wagutse. Ciao ciao.